umwe mu bwa mwazananye n'ujya mugwayi bazanye arembye. Oh, okay. Ama mbe wavuze ko yitwa nde? Yitwa Urarira. Bwa mbere na mbere yabaye iki kugira ngo azameze kujya? Kuri naje tuzi. Gushikaho no mwana mu ndashikirwa ku kibazo twabonye. Ubwo nta muba hari umuserege yoba yaraguye ku nkombe. Je tuzi bisimba dutelefone turi ku kazi gusa. No kuri ihangane twabonye yuko tutobura bose twace turokora ubuzima bw'umuvyeyi ariko umwana yitevye Imana ndayacivayo. Nico gituma twababwiye ko mu kwihangana umuvyeyi nawe tumukurikirana hagufi turabe ko ubuzima bwiwe ngene bugenda. Rero nico gikuru twariko turababwira nkuko mwatubwiye ko umushinga naye wiwe mukuri mwihangane niko bigenda. Sinzi ibintu mubona muza kumuraba kenshi mu mugume hagufi kandi umuganga agiye kumbwira yuko imbanyi y'umugore wanje yavuyemo. Ubwo nyene urukundo rwaciye ruvyuka nangura kwibuka ibibi ntamukorera kubwanje nabona ko ari byiza. Urumva? Jero nafashe ijya ngingo yanyu wa mugambi wambwiye ati umugore avuze rimwe konzi ya kabiri ngumi ningorane jero ivyo ndabigendera kuje ningorane je banyita Jackie Chan. Urumva Mr. Fryer? Urumva nuko rero je ndagakubita rabi ngene kameze umukamaze umengo na kamaragarita ubususu bwaraheze ijya mbanye nawe ukabonye nawe genzo gakubita kajya gakore kanje umbiriza kubarire bari Himbanyu uravyihoza. Umviriza. Mbega hoho nzotangurira hehe kugira nsubize urukundo rw'umugore wanje kugira atangura nyiyumvemwo kandi nk'ubwa mbere. Mana fasha.
Amakivi. Yo nukuri mbabarira nukuri mamakivi. Narabihevye bijya. Sinusubira gukubita kandi. Mbabarira mugore wanje. Ndekura nige nyarutse. Mbabarira. Umvuze ati ndekura nigire. Utaza agaciro k'umugore. Aho hanze ari abagabo baza agaciro k'umugore avyumva. Gati ndakurira nyarutse. Nyarutse ndakurira. Mama mubabarire baba nazisubira. Mbega ubu nubwo buzima Imana yandikiye gucamo cyangwa n'ubuzima bw'undi umuntu ndiko ncamo, kubera bahora bavuga ngo ikiri muri wewe nico kizoguhitana. Kubera iki jewe imbanyi yanje yari kumpitana nkava muri iyi si y'abazima. Nukuri jewe ndarushe. Mama Kivi kumbe ngo twarasabanye ikigongwe. Ubu nawe yashiriwe n'ibiki? Sawa. Usanga ashonje. Reka ndamutegurira indyo. Mbega nangurire kumubwira karibu. Nakari ushonje ibarinda kumubwira karibu. Kandabe. Aho nabishaka nabyo wama, ariko ubu urabinyinginga atavyo nshaka. Ego kweri. Nigiki nokora cyo subiza urukundo ku mugore wanje? Ko ubu biragaragara neza ko atarukundo afitiye kandi. Ariko byose byatumwe na jewe. Big nufuta guta amakosa ku mugore wanje namukoreye yose. Je simbone cyo nokora. Ariko gusa ndamukunda. Ahubwo amadayimoni aratandukanye. Biga nabigenjeje gute kugira ndamukubita umwana wanje avemwo? Naje byarambabaje kubura umwana wanje. Ahubwo icyo ngiye kwiga ubu, ngiye gufuta ikosa kurindi namukure umugore wanje. Gusa sinobyishoboza jenyine. Tutari kumwe n'Imana. N'Imana mwijuru iranyumva neza.
ariko mu makeve kwazi kose guhera utavuga biga byabaye byararangiye nukuri ugomba kwihangana ko wasigaranye Keve nta kibazo Imana izoguha uwundi mama Keve haje umugabo wawe bahebiye yake aragukunda iyo duteramye ku mugoroba yamatubarira yuko agukunda kandi nabo bakobwa bose uzi yahora agiramo n'abakigiramo ubu nyahubwo asigaye ameze nk'umupasiteri ukuntu tusigaye tumubona umwe w'inzobe yaragiye muri Saudi wa wundi nawe Pamela nakuri uwo munsi nibaza ko ndyama neza kumva inyishumpaye nziza cyane gose atayo nari niteze hama umutima wanje numva urutse neza cyane gose urumva isi yose nari nifuza ko umukobwa mwiza ashobora kumba hafi kandi naje nkashobora kumuba hafi ego frère kandi ibintu byabahe rekana navyo sheri rekana navyo umwirengagize umukure mu bwonko umukure mu mutima heka bisufate je mushire muri wewe nganze umutima wawe How can you want to send it? We send it. Some mahera. We send it. How we want some mahera. We send it. Again, I know mugabo cyane nagenda kurega umugore we nanje ngize kubona kandi nabishira nyene ushushe naje ibyo nivyo kandi iwanje waraguyeko nabona nko jeho nyene ndagukwiye mu bisanzwe ndagukwiye kandi turakwiranye uri mu nzisarabiye ko tunakundana byahoze nivyo vyiza na mbere none ko watevye vyagenze gute reka je nafatiriwe none Toma ndakubatse ujya si Pamela wabahebiye yake ni Pamela ujya Pamela kabisa none bimeze gute ko mbona muhagararanya hezisa ujya n'umukobwa we wanje turakundanye nawe habwo rero wewe nagutelefone kugira nyene nakubwire ko tuyage bya bintu amace tugenda handi oya Toma oya urazi mwebwe we ni uhora umuhanura abahebiye yake aje mu bindi bukobwa bw'u baby mugagushikiza sana we uje kumutwara nabi si kuvuga uko bahebiye yake nta mukobwa mwiza nk'ujya ashobora kugira none si we bagendana none mba bagendana none izo ngeso ntoraba ukaziheba ukareka basi ukamuhebera bahebiye yake imviriza bahebiye yake ryo mukobwa ntibakwiranye na gato kubera ryo mukobwa kwiye kuba wiwanje kandi rero nakubwire nk'umugenzi mbikiye banga Jivyo banga ryawe menga je sinori cyo gituma umaze iminsi sokoza ubwanwa kugira uzuratwara abagore babanye oya mani je bya mukobwa vuma je sinomureka ntaramubaga kandi bahebi yake ntacambira jewe je mbona iyo ngeso mwoyiheba oya oyiheba nayo no hebo bya mukobwa ni mwiza natari ngo marifana yawe je nigire je ndabona ibyo bintu byanyu musikaye mutoroshe ariko mani ariko je narinze ko uje ngahana kubwiye ndakubwira umuco ngose kugira ushigikira ariko ivyo telefone ibintu by'ubuhumbo nk'ivyo oya tugende
jewe uranziwe kunkwega nk'impene unzihe iyo mbanye ni yanje umbaye ni wamwe ne tutabona ngari gihe Yesu mukama Bikira Mariya ndavyiboneye rero ndaba ndakubwiye umugenzi wawe nyene to urasa none ubu unkoreye ibiki uviriza nakubariye ko ntazovyiga umenye ubwame n'ubwa nyuma n'uzosubira kundondera jewe so je nawe batwaye naje dukwiranye narihenze mbere imbuguru wowe akoze jero turakwiranye kwanza murabe uyu ni hendi samu imbwa ingurube borude abaye imbwa nacu biki peseketa jeno kudana na wewe aramzade kubahana rabisora suwa imbwebwe hago kandi jeno dushobora gukubita iki subutu ni subutu jo kwa finisire ako ndamusika ambasire imbwa hago ntandi service tugende gere basa ya mishenzi nani nuko byagenze none umva abahebiya kutomuka turamwiyegereza ujya no mushinga nawe wawe